kubera iki batwambara mu nda kugira ngo habe bo impamvu ari wowe dukora urazi n'insiguro yatwo of course birumvikana batwambara kugira ngo habe iki mu bo akararo umuntu ariko aradandaza impuzu urazi ko ayidandaza kugira bayigure bayambare ntibahene soko nanje ubu nzi ko ndabudandaza kugira abantu bishitse uwo muntu akavuga ati je ngo menda muzane azoza arakora akorere ngaha ku kibanzi wanje namushiremwe imitahe CEO yohembwa ngaha yo muhemba ngaha yoronka ya mpemba yoronka ya mpemba kubera iki kwamenyereye iby'ibanje rumva nko ndamwambe pare ndamubwiye ati pare juru zoziranyandikira 30,000 adashobora kuyanyemerera mugaje hari igihe gicamo nkironkera nka 15,000 ziwanje 20,000 kandi ndigenga ntuntegeka ati kujutevye kuwa kutasha hataragera nironkeye umushitsi ndareka gutaha hataragera ako nyene kabashitsi rero ako nyene niko kazohava gatuma no kwimuka bizokugora sica mbona ngo bande waje kuma miliyoni 5 waca nganza kuri business je niho banaratango yani kiba utegereza gukoresha ingufu zawe kabisa hari example abona nkaba Double J n'abandiko bari hariya muri Bantu Boy uramubona ko bari baziritswe mugabo arabarekuye tigenda mwimenye genda mwikorera ibyanyu bavuye abona ko Yo, what's up, Bujumbura Burundi, it's your boy MC Jojo 257, Mr. Swagger, Mr. Yuva Muhindo, Swagger Boy, Mr. Testing Love, Mr. Hiwi, n'ayandi mazina menshi. Yes, reka muhunde ndabaramutse bivanye naho muherere mwari we wese. Ndabaye mwaramutse canke imiriwe, of course birumvikana kubera ko hariho abaza gukurikirana kino kiganiro, baza kukiraba bari mwijoro, hariho n'abandi baza kukiraba ari mu gitondo, hariho baza kukiraba bari mu kazi, hariho n'abaza kukiraba ariko bara nta bindi byinshi niwe ndavuga ariko reka ndabaramutse nongere ndabasabe mugire subscribe mugire na share usheko na commentaire muntu w'Imana hamutora karinke nyene uraba ahantu ugashira kubera ko turi abanyakazi yes right now kuri Marengo nababwiye yuko dukorana n'abanyakazi utari umunyakazi twebwe ntidukorana uno musi nagendeye umunyakazi nkuko mwese mubizi bamwita tumwite umunyabugenegene canke ndaza kumubaza byinshi araza kubivuga ariko nizere ico nzi coco n'umunyakazi kubera ko nta muntu aza kuri Marengo Media atari umunyakazi ndakumenyesha ko behind camera turi kumwe na Kemo Classic n'uwatuma amasanamu ariko aragenda neza ndanamushimire cyane yes reka ndamuramutse uno musaza umeze neza yego nama saha yewe kutagase ndi kuri Marengo Media TV ntegerezwa gutagata umusaza hajya uri umunyabugenegene urugira ubukorikori ndi umunyabugenegene mu mico y'ikirundi niko tuvyita mu mico y'ikirundi ivyo ukora ni bikomo ivyo ukora ni bikomo ubudede bangiri uko bikuje mwene kuvyita ariko umuntu ariko arakuraba musaza ntusa na bino bintu ukora mbese wowe ufite ibindi bintu ukora ku ruhande atari basi ntuzi nyene ubuzima ko bugoye cari cyo cyose ndakora akazi kariko kose kabonetse ndagakora ntegereza kuba gusara akazi gusaka amafaranga twizere yuko ariko udasuzugura akazi of course atari muri bantu basuzugura ubutsi nta kazi suzugura kabisa suzugura akazi katamamara konyene yego twabandanirije ko ariko banza umarire akazina ninde akazina benshi banzi kwa CEO ibikomo bikomo canke bakanyita papa bikomo cyo niryo zina babamenyereye ariko ko zina ry'abavyeyi bazi ni bakaba barezi nitwa Kezakimana Fabrice yes gute wisanze ukora ibikomo byakujemo gute kugira ngo utangure kwiyumvamo ko utangura gukora ibikomo kinyamwuga mbo ni ibintu byatanguye nkubagana buke uko bwije naguma ngerageza kurondera utuntu n'utundi kugira mbashe kurondera ingene ibintu byomera kugira no kuri no saha narabonye ko natanguye gukubagana neza no munsi simbora yo kugura agasabuni no munsi simbora ico nifashisha bivuye muri bwa bukubagani
kudashirako kutabura nayo gusohoka no mushira. Amazina yawe y'ukuri nayahe atari CEO? Amazina yanje y'ukuri nitwa Kezakimana Fabrice. Fabrice ninde? Fabrice ku bantu batamuzi yavukiye he, yakuriye he? Fabrice n'umunyamwuga n'umunyatugenegene tugiye dutandukanye two kwambara ku maboko, mu izosi, ku maguru, mu nda. Aho hose turabambika kugira mubashe kuberwa. Hanyuma jewe navukiye Igitega ahantu twe Bugendane niho navukiye. Gusa sinari bwabe umwana munini na jino niga mu wa mbere, urumva ariko sindamenye imitumba yari uko byifashe. Ariko ndakeneye mu myaka iri imbere ko nzogenda kuhatembera ndabaho nataye uruzogi. Ndabe hirya no hino mu misozi ku gatumba. Ukuntu hameze ndarya ka kabeho kari Igitega. Wavuze ngo munda utwo munda tumeze gute ku bantu bataratubona? Je natwo ndabona hari akufise ngaha hafi ngunyereke. Utwo munda turahari. Ko munda turahari nuko bambara mu nda nyine. None batwambara mu nda gute? Urubambika abantu batwambara mu nda gute? Ni nka kurya bambara ududede two ku maboko. Bo ubundi mankeneye kumenya impamvu ya none kubera iki batwambara mu nda kugira ngo habe? Bo impamvu ko ari wowe dukora urazi n'insiguro yatwo kuko birumvikana batwambara kugira ngo habe iki mu nda. Bo akarero umuntu ariko aradandaza impuzu urazi ko ayidandaza kugira bayigure bayambare. Ntibahene. Soko. Nanje ubu nzi ko ndabudandaza kugira abantu bashaze ku maboko. None akanako ko atarako ku maboko arako mu nda kandi kambagwa musi y'impuzu. Ibintu twambara musi y'impuzu turabizi ni vya bini musi y'ipantaro musi y'iki ntikaboneka. None ikintu wambara ahantu abantu batabona kiba kimaze iki? Kiba kimaze nyene kwambara ukabegwa. Nawe ndazi hariho uduhuzu nyene bambara munsi tujya tuba dufise isiguro yazo. Nabonye aka video umunsi umwe uri kurambika Ani. Yego. Uri kuramwambika nizere ko nkaka nako ne wakamwambitse. Oya ni nako namwambitse. Video ni mwayifashe ariko ani namwambitse ubudede bwo ku maboko. Ani namwambitse ubudede bwo ku maboko. Bisiri kwa bwo ku maboko gusa. Nubwo ku maboko. Sio video twasohoye. Ntabwo ku maguru no ku maboko buhari. Nari kusohora video mwari kuyibona. Oya ziriya ni mwari kuzisohora reka. Ari kuzisohora. Kwa ari umuntu yambariye yuko nazone wazimwambitse. Tuba turi ku kazi, tuba dukenera twerekana ibikorwa. Hose turavyerekana hashoboka. Okay, CEO. Tubandanye n'ikiganiro. Yego DMC. Hanyuma nyene umaze kwisanga ukumva wo bikora kinyamwuga. Bo ntangwe kubikora n'ikinyamwuga ni ibintu byanagiye gusanga. Hari mu mwaka wa ryari kugira wisange wumva wo bikora kinyamwuga? Ico gihe hari mu mwaka wa 2021. 2021. Ndibuka ko niga mu wa kabiri. Mu wa kabiri segonde. Nahizi ni mu wa kabiri muri primaire. Nahiga mu wa kabiri segonde. Naho Imana yantera iteka ati we haragwaruka rukenewe kuza rurabega ukunuku urabone wo bigenza. Wazura dukorera abana. Abana bakuze. Mvuga abana n'ubundi rega bakuze. Niwe niko ndavuga. Niko wazura bakorera uzura bashira ku ishuri. Nkabahereza akabegwa. Uko rero abajene baca barankunda. Gero no munsi fise abantu bafasha support nawe urimo. Wewe ubaho cyane. Fise abandi hirya no hino bafasha. Urazi ibintu byo muri rezo socio biba bigoye. Nafise abagufasha mu mwaka umwe mu mezi ngaho izina riba rihise. Bisaba rero umwete inguvu kumumenya ingene kumukoresha rezo socio kugira nyene bigenda neza. Burya biragoye mu Burundi gukora ikintu imyaka 2 imyaka 3 ikaguma kuri hit. Zurabe n'abaririmbyi wakoze cyane amara imyaka 2 yakuwe mu cyangwa bagera muri industry. Rero ndashima Imana kugira n'ubu nkibikora abajene bakabikunda bakaguma bantera intege. Hirya no hino hakurya y'igihugu bakabikunda ibintu bimumuneze. Niza indoto z'ibisazi mu kazi kawe? Bo indoto z'ibisazi ndifuza nanje gufasha igihugu, gukorera igihugu nkafasha igihugu. Urazi biraryoshe ariko urakorera igihugu kaza wumva ngo dukeneye abagwiza tunga baterere twubake ririya barabara hanaka ba mu gihugu haba hagati mu gihugu ti hanaka dukeneye bubake barabara ugacutera nko mu mifuka 5.
ukeneye kuzoterera imifuko 5 avuye muri bino bikomo nirenga avuye muri bino bikomo yo kubaka igihugu. That is good. Ne twubaka igihugu catubyaye n'abana tuzovyara bavuga ati bamutama bari baraturondereye. Nakaye kajambo wobwira ugwaruka muri rusangi iyo ruhejeje amashuri uca witamo kuguma muhira canke ukagenda ku marigara kunywa amatabi kwiba mu gasanga ariko arifuza amafaranga y'amamega ariko yifuza amafaranga y'amayinite ariko yifuza amafaranga yo kugura telefone ugasanga ariko arayaronka ariko ariba ugasanga canke afise amacungu y'ibikanaka ati yagenda kunywa ibintu by'ibiyayuramutwe ariko wewe warahejeje amashuri ntiwari bwanaheze kwanza wabitanga utaranaheza amashuri niho watanguye gutegura umwuga wawe. Nakaye kajambo wobwira ugwaruka muri rusangi ruriko rurangiza amashuri muri kino gihe ruhitamwo kuja ku marigara canke rukahitamwo kuja kunywa ibiyayuramutwe ivyo biyayuramutwe bigaca bibatwara mu busuma mu ngeso mbi. Nakaye kajambo wobabwira? Okay, ndazi ivyo buzima biragoye kuko usanga duheza amashuri turi benshi leta nta ifise yo kudushira kandi no kugira basi urashobora kuba ufise ide ukaba ufise inguvu muga ukabura umutahe ukabura umuntu yo gutera intege kugira ushike kuri ca kintu ukeneye gukora. For example nka jewe ndiko ndiga ndi mu 11 ntarabona ko nzokora ibi ari umwanya niyumvira ati mbe ni namheza amashuri nzoca nkora iki nzoca mbaho gute ariko byarampa intege siniyumvira kunywa ibiyayuramutwe cyane nzoje kwiba ariko nariyumvira ikintu cyose nzobona ko je nzotegereza kugikora. Uko naranse kuba mansabiriza umuvyeyi ati mama nkeneye iki papa nkeneye iki uri umuntu umaze kumera ubwano byabiteye isoni. Ni byiza ko wituma basi ko witumika arico cyose ukagikora. Nikiyede naragikora nikiri ku ishuri nararonka ivyo nkora ariko rero ikiyede kandi sinabura yo ngora ipantaro kandi sinamangora umuvyeyi tifashe iki canke kunungu ahubwo nifuza gukora kugira mu myaka iri imbere nk'imyaka 2 canke ingahe mejeje ishuri ko nanje mu manzoza ndamufasha. Numva shaka kumenya ariko tuno tudede turiko turabona ngaha aye si wewe utugira si wowe dukora mbega birakorohera kugira ngo tubone? Utwo biranyorohera kugira ndatubone mbonda dokomanda bakatunzanira. Mu Burundi nta mashini dufise yo kubuhingura. Dufise ibi bikorerwa mu Bushinwa bigaca muri Uganda. Biramaze gushika ibi ukora ibi bikoresho byawe bikabura canke birashika ariko ntibincanishamwe n'abakiriya. Fisa abakiriya batahura babwira ati iki cabuze ariko reka tukihangane ejo canke ngejo kizoboneka ibintu bikagenda neza. Ariko ndibaza ko bidahagarara igihe kirekire kumba nifuza mushatse nk'abantu bikundaniye baguma biyumva namwe bambaye udukere umwe wese azarambara sheri wiwe. Ntiwamwambaye mbe nta muntu araza gukoresha nta muntu araza kugakoresha ngaha ugasanga hari uwundi yagakoreshejeho ugasanga bahuriye ngaha ari babiri. Voilà acambwira ati ntugashire kuri stati aje gukoresha utwabasheri nka batatu nk'abasheri nka batatu akambwira ati kankoreti mbwa ntozo ugashire kuri stati. Cameraman ubwo ntiyarimo uyo ngira ntaraza kubona nubwo yambariye yerega birashika batabwambara akaba bukoresha ngira yoba yaratumye birashika batabwambara ariko akaba bukoresha ngira yoba yaratumye kabisa. Uno musi hari abajene benshi bafise indoto zo kugira ngo bakore ibintu bigiye bitandukanye bafise indoto bafise n'impano. Ni gute wewe wumvise wo bamotive ni gute nabo bo bagira ico bahanuye kugira ngo indoto zabo zishobore kubukuri kugira ngo batangure gupratika batangure kuyerekana batangure kwerekana impano zabo? Ego biragoye kuko ari n'abantu usanga bafise impano bakabura babashigikira. Haro n'undi usanga afise impano akabura uburyo. Ibyo byose ni ibintu bigoye. Naje kugira ntanguza nta buryo nari ifise bwa hatari ariko narasabye akadeno mugenzi tije burya narosa akantu nkora fasha ngurana yanaya. Watangaje umutahe w'amafaranga nga ibi byagutwatanguye kugutwara umutahe wanga ugitangura $1 ntiryari bwazimbe natanguje umutahe wa 40,000 40,000
ico gihe je wanje narifise yari 25 ndasaba akanywaga umuntu angopesha 15,000 ntangura kwiyunganganya rero utuntu dukenya ntubibone ngaha byose hatwara utuntu dukenya nadukora nicaye aha kwitapi kuko umwuga natabwe kuwukora ndaha nyene n'ubu niho nyeri kabisa. wohanura iki abajene muri rusange muri no misi basuzugura ubuza avuga ati je ndi bogare, je mpejeje universite, je mpejeje kwiga, ati je singeza kariya kazi sinogakora abana bonwenga ibiki, akavuga ati je aka kazi ntako nokora, sinogenda gukora imikashi, sinogenda gutwara ikinga, sinogenda gutwara iki, ugasanga akazi ari karagasuzugura kandi ari mu ngeso mbi canke ari mu busuma canke ariko arifuza kugura amafaranga yo kugira ngo agure amayinite. Sobanura iki muri rusange muri kano kanya? Bega so kubahanura ahubwo nabo nyene barambibona ko ubuzima nyene bwamaze kwanka. Uravye raba bigeme bacu basigaye bafise projet zikazi. Umwigeme usanga afise projet kazi ewana ugasanga rutani y'umuhungu. Hari n'abahungu usanga araberewe mena na arja do poche afise. Rero cyo no bahanura akazi kariko kose uragakora. Akazi kariko kose kaguhembe 3,000 5,000 uragakora. Hajya nyene ni Imana ihezagirira. Kajya kazi kaburi kurakora no munsi ejo uzokora akazi keza. Ntawe uvuka akora akazi keza ntabaho. Oya ntabaho numwe kwijana kiretse nyene bari abana bahari hirya nyene naho cubumva bariya ngo bagira ivyo basikiwe n'abavyeyi kandi nabo iyo mu nyuma bishitse bigahinduka uca usanga natwe turiko turabasumba turiko turahasorera. Burya umwana yihigira n'urondego harya ibanganya amahirwe, wirondera ni wafise amahirwe manini. Hazo haramugaye kira kintu cose umuvyeyi ngo waramaze kumugara kandi ugira bikuvemwo biragorana. Niho handi babandi usanga bamwe urumogi, abasoma, bamwe bagutera ikanci, baramaze kwiyakira. Kubera iki ntamenyereye ikintu cyo guhereza amaboko bakora. CEO of Bikomo yaga musaza biramaze gushika ugacika intege, ukumva wo cika intege mu kazi kawe? Shabi sinovuga ngo namaze gucika intege kuko nta munsi ndakena abakiriya. Ntangura gukora Bikomo nta munsi ngo haracindwi ngo sindonka umukiriya. Umuntu acika intege iyo abona ariko arakora ikintu kamenga ntigipasa. Muga hajya nyene niho ukomereza rero hajya niho ushirimo speed kuko ndibuka nk'iki bitangura narifise umuvuduko ukomeye kandi ntibyaciye intege. Hariho n'abambwira ukundi kuntu kambwira ati wewe buga ivyo bintu rabo bihebe rabugira uku, abandi bakamvuga ukuntu uraza baja mu babona uri kuragira ico ukora bagashiramo inzigo mu gizo byose ntibice ngo bajya aho gucugira uku bacuraba imbere uri kuragenda. Niko byagenze rero no munsi barambona akavuga ati courage ubu narabemeye. CEO turiko turarangiza hari abantu benshi baza kuraba kino kiganiro bazokunda ibi bikomo vyawe. Mbega CEO bomusora gute, akorera hehe muri ya ntumbero nyene kugira ngo ibikomo bishika ahantu kure? Hakurya no hino ndabizi kenshi ama TV online aba yamfashije akama n'aba diaspora hirya hakurya cyane cyane barakunda ari ubudede hano bakunda bw'igihugu usanga babukunda gose. Bo ikintu no babwira rero ko umuntu wese ashobora kunkenera biragoye kugira untore. Biragoye kuko hari nabeshi bakiriya beshi bahora baza kundondera bakambura, ariko utuye nimero yawe biba biri très facile. Ushobora kuvuga kanimero kugira ngo abantu bariko batwumviza muri kano kanya bazi kugatora bakandike aka WhatsApp baze bakuronde bakubwiye ati nje ndahana ihanze mbega bikomo bizonshikira gute, mbega byogenda gute? Ushobora kuvuga ko kanimero akanimero kanje kubokenera kuntora ni 61 576 077 canke 61 ndazivuge mu zivuge mu Kirundi si twese twize ndabizi nyene biragoye ni hatari. Okay 61 576 ubusa 77 iyo nimero yitoye ubutoye Bikomo kabisa. Yego aho buri hose aho buri hose igikomo gitegereza kugushikira. Mbe abantu bari hanze y'igihugu dufate nk'abari muri Amerika
hari babona abonye horo birungikira muri Kongo mu Rwanda bigutwara umwanya ungana gute kugira ngo ibikomo bibashikire ntibishobora kugorana kiretse gusaba abo ngaha mu gihugu cacu ndashobora kubishira kuri volcano canke kuri memento uko nkaza bitanga bakabidugana mbo abari hakurya y'igihugu nabo kenshi ingene bigenda ariko usanga ari umuntu ari ngahe mu gihugu muga keneye kuja mu ico gihugu aca nkominikana nawe nkabimuha muri Kongo kenshi barazi no kubitora barampa komande bakashikira no kubitora urabona ko biba ari byinshi nyene biba ari byinshi basi ku buryo badashobora guhomba kuko bo bararangura ntibagura kamwe kamwe bararangura kabisa CEO nk'ubu bishitse hakabaho nk'umuntu aza kuraba kino kiganiro agaca avuga turiya mujama ndakeneye ko dukorana ndamutware nko muri ville ahantu hagutse hameze neza ubu turiko turabona ahantu uri kurakorera agati ndamutwara ahantu hameze neza dukorane business kabisa ndamushiremo imitahe ni gute wamwizeza yuko ayo mafaranga azoyagarukana ningopo canke wewe ushaka kuzokuma wikorera ibyo ibyo bavyiza dose wo dukorana tugateranya imitahe ibyo bavyiza nubone nuko nabuze umuntu wo mwizigirwa simba ndabikora je nyene bisonde dukorana Gano kuri no nk'ubu rero si support avuze ati jewe ngo namushiremo imitahe byose byazokenera nyandikira ibintu akeneye byose hanyuma dukorane hari ababosi benshi badandaza impuzu muri ville hari abantu ze ba Oscar Fashion bande benshi akavuga ati je ndamugome namuzane ngaha nsanzwe ndandariza impuzu umuntu aje kugura impuzu azoca aronka n'ibikomo oro ni gute muwe mukorana kugira ngo nawe aza agaruza amafaranga yiwe ni gute wumwizeza byose n'ibihako cyonze cyane twohomba ndafise ide nyinshi twakorerako kandi zishobora guparticipa hamwe nk'uwo muntu ndamuroso w'imitahe byo bari byiza si kuvuga ni imitahe miremire hakuru ni ngaha mu mutwe tugakoresha ide kuko imitahe naje nayikeneye kuri uno mwanya ndashobora kwironka nkeneye ide dufashanye ibyiyumviro nk'ubu bishyitse uwo muntu akavuga ati jewe ngo ndamuzane azoza arakora akorere ngaha ku kibanza iwanje ndamushiremo imitahe CEO yohembwa ngaha yo muhemba ngaha yoronka ya mpemba yoronka ya mpemba kubera iki kumenyereye iby'iwanje rumva nko ndamwambe pare ndamubwiye ati pare juru zoziranyandikira 30,000 adashobora kuyanyemerera mugaje hari igihe gicamo nkironkera nka 15,000 ziwanje 20,000 kandi ndigenga ntuntegeka ati kujutevye kuwa kutasha hataragera nironkeye umushitsi ndareka gutaha hataragera ako nyene kabashitsi rero ako nyene niko kazohava gatuma no kwimuka bizokugora oyaye tureke nkico canke umuvyeyi akambwira ati ndagukeneye tujana sishobora kureka canke nkabajama ati ebana tugire ukunuko ubu uri gukorera uwundi muntu arakubwira ati ebana uno musi dukeneye dukora ibi ntagenda ntavyugira iki tangura kwicuza muguno musi bikore by'iwanje shaka ndugara nkigira mu kabari nkakubita icupa n'aka brochette nkataho shakira kubera iki ntawo ntegeka ntawo gira iki nawo mu mategeko mu majambo gake nta muntu wifuza ko mukorana uwo nifuza ko dukorana bariho bariho ari uwo dufashanya ibikorwa hano gusa kenshi n'abari ngaho kirimba urumva arafisa kandi kazi waba ari karakora muka kazi kabwiriye cyangwa kaboneka ndamubwira ati ngo dufashane je navuze wo kwifuza ko mukorana donc agushiremo imitahe abari we aba boss ntawo bifuza ko mubona wo bifuza amamembe oya naje nifuza mbaho aho nkeneye ndi ndahindure place ananje ndahashira uwundi narinze umbwiye tukeneye uwo twofashanya imitahe mugapana ntacaza somba oya aho yoba ndushije imbaraga anje mfise imitwe yanje erega ikintu cyose no kwiyemera sica mbona ngo bande waje kumpa miliyoni 5 waca nganza kuri business je no banaratangura yani kiba utegereza gukoresha ingufu zawe kabisa
par exemple abona nkaba Double J n'abakiriko bari hariya muri Bantu Boy uramubona ko bari baziritswe mugabo arabarekuye tigenda mwimenye genda mwikorera ivyanyu bavuye abona ko baci bagira ubundi muvuduko dasanzwe by the way barakunda ibikomo mu minsi zanzo bazanzo bambika ibikomo je ndabambika kabisa bakabego mu minsi za cyane yes kabisa turiko turarangiza akajambo kamwe ku bakunzi bawe abakunzi b'ibikomo ndetse n'abakunzi ba Marengo Media muri rusangi akajambo kanyuma nyene kandi bavuga kagasunika rugisa kanyuma kubera ko turacari kumwe nyene akajambo kanyuma kugira ngo bandanye n'akazi ndabizi yuko uri mu kazi keshi nanagushimira cyane ko waduhereje umwanya uri mu kazi keshi ubufise komande nyinshi ibintu bibari byinshi hano nabona ari ibintu by'inzahabu byinshi abahereje haba harimo n'ibintu by'imitima hano byinshi imisaraba bo wabahereje akajambo nyene ububwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Marengo Media bo akajambo ka mbere kwanza reka ndagushimire cyane ndagushimira bimwe by'imva mutima wewe ubwo wese ndanagushimira nuko nyine umwanya ugumutugora nabwo ndiho ndifuza kwicara nawe tugasangira agafana ico ne cyambere nkashimira no ari kuri kamera mbe yitwa Kemo Classic Kemo nkashimira na Kemo Classic yangende no munsi bo nongera shimira n'abakunzi ba Marengo Media TV aho bari hose ni Marengo Media Marengo Media XTV Marengo Media 2 okay merci kumusora nongera saba n'abatagira subscribe cyo kwegira kugira tubashe dushikikira abene wacu mbe ugiriye kuvuga urakoresha imbuga ngurukana nizahe imbuga ngurukana bumenyi abantu bashobora kugutora kugira ngo baguhe komande byoroshe je urubuga rwa mbere no mvuga ko nkoresha cyane kandi rutuma rumpoza n'abakiriya haraho Facebook Facebook yindi nyene nyorohera ni WhatsApp zo nizo mbuga zibiri kenshi mba ndiko ndatripota umwanya wari wose akanya kariko kose gusa tegereza kuntora ubuhari mba mpari ndagushimire cyane urakoze cyane nshimira n'abakiriya banje aho bari hose umuntu wese azi ko amaze kunshorera igikomo ndamubwira ati Imana guhezagire gusubiriza aho wakuye kuko wifuje ko ntera imbere naho ndakwifurije ko utera imbere je nanje mba ndabashorera ibyo bakora nuko batabinyereka nabo barushorera oya nawe aba bantu hora bambika utuya abantu benshi hora bambika bene utuya ntoro bashorera we bariho oya bariho wamaze kwemera wonyere ko bariho abo hora bambika bene utu basi ari abantu musanga bakora amatelefone bagurisha amaposhe aba nabo bagurisha impuzu abo sindabashorera sindaronka aho ngura naho ndangiye none ariko nabone none ntabambara nk'utu none ntabambara nk'utu batagurisha ntabambara nk'utu bafite ibyo badandaza bagurisha ntabambara nk'utu bafite ibyo badandaza nko mu isoko ugasanga baradandaza impuzu kandi barambara bene utu ndafise abagenzi bashorera ibikomo nanje nkabashorera impuzu urumva nawe uri umujournaliste nanje mpora ndagukurikirana kuri radio nanje mba ndiko ndagushora asante sana ndagushimire cyane sawa boss wangu yes kabisa abakunzi ba Marengo Media amugiraho mubahwe wewe uza gukurikirana kino kiganiro hagiye hatandukanye ariko ndagusaba umaking sure ko wagize subscribe wafyonze hariye ku gakengeri ushire ko na commentaire muntu w'Imana ataco bigutwaye utore na link ushire mu group agiye atandukanye urimo uhereze umugenzi wawe umuharabe kino kiganiro agiteramireko ni kiganiro nyene muri rusangi gishobora kuguteza imbere nawe bivanye n'uwo mujene nawe yari kariteza imbere yari afise indoto yo kugira ngo atere imbere arakora cyane kugira ngo aze yiteze imbere cyane gusumba ndabashimire cyane ndaragusaba ngo making sure kandi kukoresha ibikoresho bivuye muri Marengo Business ibikoresho bigiye bitandukanye ukeneye kwiyunguruza muri kino gihe bidasabye igitoro ucukubitira hariye muri Marengo Business ukacukura akadrayer kawe agakinga hariho amakinga y'abana amakinga y'abantu bakuze ukeneye amabafre ukeneye ama ordinateur ukeneye ama mixer ukeneye ama camera de surveillance ukeneye ama frigo dufite ibintu byinshi cyane muri Marengo Business uza kubibona hariya kuri screen akanimeho niho kaba kari ucugatora turabahaye ikaze dukorera ngaha mu Kamenge imbere y'isoko gatoyi aha kwa Mufizi.